neza mumeze sawa. Uyu munsi tugira tuyage ku kijanye n'uburyo bakora site web de A à Z. Ni ibintu benshi bagiye bansaba bagiye bambaza, ariko uyu munsi turabirabira hamwe uburyo dushobora gukora site de A à Z. Nza kwivuga mu kirundi cacu, umuntu wese aza kubiraba, hanyuma murazi yuko imbere yuko dushobora gukora site ubanza kuba ufise ico twita nom du domaine, ukaba ufise na hébergement. Ariko uburyo ngira ndabereke ni uburyo mushobora gukora site web gratuitement, mugabo mugakoresha ico twita ama sous-domaine. Tuvuze ama sous-domaine n'amazina ya paresa canke n'amazina yihomeka ku masite aba asanzwe ahari, niyo bitwa ama sous-domaine. Twagiye muri vyose tubanza kuja muri Chrome. Muri Chrome tugaca twandika ngaha, twandika iyo bitwa Infinity Free. Infinity Free niyo Infinity Free ni free web hosting with PHP and MySQL. PHP na MySQL nivyo biza kudufasha ku bijanye na base de données. Ndaklika ndategereza gato. Hama mpejeje, igihe umuntu atandika muri registre atandika ko umuze aca muri login. Ndiyo marushirana shikenga ico twita konti ite yizi riza gubanza uzatitwa dama isi free. Iyi niyo ngira bitemo kwihangana ibintu vy'amatangazo kuma bashiramo ngaha. Iyi c'est 5 giga disque espace ya disque ya 5 giga. Hambwa kigira na illimité ya domaine na illimité ya bandwidth. Ngira créer na babwiye nk'ubu mu site n'uze site ya cabinet. Okay. Ndayise irakoze. Hanyuma ndahitamwo domaine extension canke extension. Iyi mubona ntabwo iyi ni subdomaine, ni sous-domaine. Ntabwo ari iza kwitunga irakoze ngo .com, ngirakoze ngo .fr, ngirakoze ngo .bi, no. Iza kuba ifise indi sous-domaine. Sous-domaine yayo iza kuba iri muri izi. Iyi ni sous-domaine, iyi ni domaine ya extension. Kamitemo irakoze .free.nf. Irakoze .free.nf. Aka kandi .free.nf ni sous-domaine. Hanyuma ngira checking, fute ibi tunandika nimuze ko irakoze .free.nf. hanyuma iyi password iko shobora kuhira en sécurité. Hanyuma ushobora guca ngira créer account. Aha parfait. Byari byase ko na approve cyangwa approve hanyuma
canemeza ndiye captcha yabaye okay okay voilà iyi niyo yabaye ikibazo ntigeze applive voilà ubu birashobora gukunda abaye busubiremwo okay ko ndiko ndabudoni baza ikreya swat ndashobora kugurura finish cyangwa open control cyangwa muri control panel kugira ngo nshobore sit now ahameje gukreya control panel ahameje gukreya base de données ariko ngira ninjiye muri control panel kugira nshobore gukreya naho site iyi message ni iciza nkaca ngira approve maze ngaha naho canje ahantu hari wordpress nabwiye ko site dukore ni site ikozwe muri wordpress ni site ikozwe muri wordpress cyamanuka ngaha muri wordpress nkaca ndaba iyi yanditse software cruise apps install nkaklika ndakatse hariho amantuze ya mesh ama apps mesh ariko apps jewe nshaka ni apps ya wordpress iyi mubona ya wordpress ndaca nklika muri install hanyuma nkaca mpitamwo iyi ya kabiri simpitamwo iya nkumisemo izi za nyuma kubera ari subdomain ntabwo baza kunyemerera kubera ntayirihiye murabe mwana ko baciye banyankira bana amajambo ntizo biri security cyane ngumiza aha hejuru site yangiza kuba yitwa irakoze.free.nf nirayiheza uza gushaka aza kwijako arabe okay site yitwa irakoze medical rero irakoze medical cyane nasha nkahareka ndashobora guhitamo Kablez irakoze ndashiramo password ndashiramo email hanyuma ndahitamo kirimi mettez-moi igifaransa français French hanyuma mwenye site nili yitwa itakuwa yitwa uko irakoze.free.nf hanyuma ndashobora guca ngira install atwara umwanya aha ndi site ndiko ndayikorera online ntabwo ndiko ndayikorera offline murazi ko uburyo bwo gukora site offline n'ubundi buryo bwo gukora site online iyi site ndiko ndayikora online wala site yanje yamaze kuguruka yitwa irakoze.free.nf iyi link mubona iri munsi nayo ni link yo kwinjira comme admin canemeza kuri iyi yitwa WAMP admin kwa site yanjye itari sécurisé caninda kugira accéder au site ndabizi ko itari sécurisé kubera ko ndiko nkoresha subdomain ndanya none tugeze kuri ya site yacu ama
nga ndabereke site yacu ukuntu imeze. Site yacu murabona yuko cari zero, donc iri hasi, nta bintu vyinshi biyikoze canke biyigize. Okay? Nta bintu biyikoze canke nta bintu biyigize. Ikintu ca nkora n'igiki rero kandi? Ikintu ca nkora ca mpitamwo amateme. Habo nabwiye abari bashasha ngaha kuri runo rubuga rwacu rwa Ikaze Space, turafise na groupe ya WhatsApp, turafise ama réseaux sociaux yitwa Ikaze. Iyo uriko urakora site, ahanini akazi gahagaze kuri teme. Ahanini akazi gahagaze kuri teme. Reka tubandanye tuje ku mateme. Okay. Urahitamwo teme. Teme ngira nkoresha iyo bitwa Bizspec. Teme ndahitamwo iyo bitwa Bizspec.
Byitwa ko vyaheze, yamaze guheza kwimporta amademo, yamaze guheza kwimporta demo, canja kuri visite site. Ngiye kuri visite site, bashaka kuraba site yanje ukuntu isa. Aho ikintu kizoba gisigaye, manza kuraba site yanje ukuntu isa. Voilà, site yanje yamaze kuza. Mana ya site yanje isa neza, ya site yanje isa neza. Ikintu gisigaye ni guhindura. Ikintu gisigaye ni guhindura. Tugira turabe uburyo dushobora guhindura, ibyo dushobora guhindura telefone, adresse, no email address. Turaza kuraba kandi, turaza kuraba uburyo dushobora guhindura, ibyo dushobora guhindura n'ibi byose mubona biri ngaha, ibi byose. Copyright 2024 medical, reka kandi agaselectione. Ndakandika ahantu ikintu gakenera, banza nandike aka course, kanandika aka
vyandike okay. Turatanguye turabandanije nababwiye ko ngira mpindure ibi biri ngaha hejuru canja muri personalize nja muri navigation muri TDC mbasha guhindura iyi logo canja aha handitse top bar mbasha guhindura ibi biri ngaha hejuru ndaklika top bar hama nkamanura munsi wana ya logo niyo iyi mubona iri ngaha ushobora gushaka logo ukaza ukiyemeza aha ni za nimero ushobora nimero z'iwanje plus 506 okay. Ushobora guca nshiraho email nkagira info@irakoze.com akarorero canke nkagira irakoze_blaise@gmail.com aha banza kubona ko byahindutse byahinduwe na adresse ushobora guca nandika Kiriri Avenue Juillet voilà mpejeje cangira publier aha murabona ko namaze kubishiraho hanyuma ikindi naco gihari nongeremwo page ga dufise page iyo page ya home na page nshiremo amapage nshiramo amapage ahanditse menu tuce personalize menu ahanditse menu acanja kuri main menu yanika harimwo home na blog naca shirayo yo yitwa na karorero apropos de apropos de ngufise nako igira gatatu ariko dushaka tuyikora igira kabiri canze nka kuri reorganize canduga haruguru cangira termine mejeje cangira public
urabona yuko apodonu yanje yamaze kuza, apodonu yanje ubu igira kabiri yamaze kuza. Ni nkuko ushobora gushiraho iyi book now, ashobora gushiramo extension ijanye n'ibintu vya reservation, ariko twaravye uburyo dushobora gukora site duhereye A à Z. Ikindi gihe tuzoraba uburyo dushobora gushiramwo ama extension. Ikindi naco novuga nuko iyo ushatse guhindura ibi bintu mubona biri ngaha ndiko ndamanura, tuza kubibereka. Reka manze mpindure ibindi bikeyi, ibi ndaza kubereka uburyo wobihindura. Iki naco ca kabiri ngira mpindure ibi vyose mubona biri ngaha, ngira ndabihindure. Guhindura ibi rero uca bacamo personalize nyene, bacamo personalize ibi ngira ndabifute, hanyuma nsubira inyuma ca ndaba aha handitse CSS additionnel. Hanyuma ndi ngaha nuca nkora ca ndaba iyi ntuze iri ngaha, reka nugurure iyindi irakoze wifi yanje niyi, mpindure pied de page, mpindure iyi pied de page. Ibi mubona biri ngaha nivyo ngira mpindure. Ndaklika bouton 3, nca nja nganditse inspecter, klika kuri nca manura munsi nkaraba, nkaklika akamubona kari ngaha, akamubona kari ngaha ndagaklika, nza nkaraba. Murabona ahantu handitse p.copyright, nca klika, nca manura aha munsi, aha mbona ngaha manura munsi, aha handitse footer p.copyright, iyi gisigura paragraph.copyright. Iyi aca ndayiterura yose ico nsimvye, nca ngira objet, nca no muri personalize, aha muri personalize nca ngira coller, ibi nkaca ndabisuprima, nkaca nandika display double point no one, display double point no one, point virgule. Nkivyandika mubona bimwe vya mbere vyamaze kugenda. Nca nzana ibindi vya kabiri, nca nzana iyi nayo, iyi mubona ari ngaha nayo ndayiklika nkayizana, mubona handitse ur.in menu, nandiklika nkasubira nkaraba naho nyene ngaha, nkaza ndayirabe neza, ngiyi murayibona, ndayibona niyo yiyi mubona ngaha, ndayiselektiona nyene icibibona.
nimubona iri ngaha nayo ndayiselektiona copy azana ya personalize yanje aca ngira control V naho nyene nkaca nandika display no one point virgule hama ngenga actualiza site yanje urabona yuko imeze neza, site yanje imeze neza. Hazohasigaye iki? Hazohasigaye yuko nshobora gushiramwo ama pied de page, hazohasigaye ko nshobora gushiramwo ama pied de page. Mu kuyashiramwo naho ndasubira inyuma iwanje ari personalize, ndasubira inyuma kuri site nkaca nja aha bitwa extension, canke nkaja kuri table de bord, amanuka munsi aha muri extension, muri extension canke klika kuri ajouter une extension. Ngeze ngaha ca nandika extension ijejwe kumpa pied de page yitwa code, kanandike code nimwe iri ngaha, code code insert head and footer text de code personnalisé gestion de code WordPress. Ndayiklika meje kuyiklika ca ndayiactive, yamaze kuza nanoklika yamaze kuza. Reka ndayirabe mu ma extension aha ca nja muri extension installer, extension installer manutse munsi mu ma extension ari installer ngiyi ndayibona, mejeje ca ngira kuri extension de code, extension de code manuka munsi ahantu handitse en-tête et pied de page, en-tête et pied de page. Nkabaho kwiyumva ati mbega ndashaka gukora iki? Nshaka gushirayo munsi pied de page yiwanje, yari ihari nshaka gushiraho munsi pied de page ngaha munsi. Okay. Kuri en-tête ndahareka, kuri en-tête ndahareka, kuri corps ndahareka, ca nja ngaha handitse pied de page, nanditse ngaha ndaza kudutora copy kugira tuza kumufasha kore. Voilà, handitse copyright arobase 2024 irakoze medical alert deserve by. Aha ushobora gushiraho izina rya entreprise yoba yakoze iyo site, exemple kangire ikaze express, hanyuma cangira enregistrer no modification, maza kura mu kanya ngaha munsi
fata umwanya kanagitualize ndabe ko byamaze kuza. Voilà, mubona ko munsi byamaze kuza copyright 2024 irakoze medical alright reserved by Space. Ariko ibi shaka kubishira omiriye, shaka kubishira omiriye, mu kubishira omiriye ndaza ngaha cangira balize yitwa center, balize yitwa center kugira ishobora kuja hagati. Okay. Voilà. Murabona ko munsi yantuze yanje yamaze kujako, ya pied de page yanje yamaze kujako. Ikindi gisigaye kindi hazoba hasigaye uburyo mpindura ibi bintu biri indani. Nashize page, reka apropos d'une kanongera n'indi page imwe, apropos d'une yitwa kisome ngaha. Novuga aho ngaha ni article, anaje article, anaje amafoto, anaje amapage, amakote n'ibindi, ariko toujours ngoma ndi ngaha kuri personnalize. Maninga kuri personnalize gaje muri page yitwa turahindura video nagiye ngaha nashizemo iyindi navuga iyindi page ndabasha ama page menu inga muri menu kujamwo ngaha muri menu nashoboye gushiramo iyindi page ngereke uburyo duhindura ibintu byo gushaka isomye. Apropos n'umwanya nashoboye gushiramo indi yitwa kisomye, ariko ikintu twadukore tugira twige guhindura ibintu byose biri ngaha. Ndahindura ibi n'ibi gusa, turaja muri modifier, hanyuma iyi ni elemento. Wokwibaza ati mbega yaje gute? Kansubira inyuma ngere kite kugira ibishukuza, reka ndabe ko naciye nababwiye ikintu byampindure iyi location, email na telefone n'ibintu biri ngaha. Nja ngaha handitse modifier avec elemento, modifier avec elemento, modifier avec elemento.
nkora ngaha navyo mpindurira kimwe cose handabo iyi elemental ari uburyo bumwe n'ubundi bwo gushobora guhindura ikintu kiri facile sirema ndaklika hama visit location nagize Kiriri right Kiriri avenue Juillet send email nibuke nagize irakoze blaise@gmail.com telefone anshaka ndahindura nkagira whatsapp insere nayibona ndafuta +777 nejeje ndagira mettre en jour neje kumeta en jour ni nkuko ngashobora guhindura amasaha ndashobora guklika Monday to Saturday ndashobora kugira 20 ncangira mettre à jour aha ndashobora kugira nkahindura amasaha naho nyene nkagira 18h hanyuma ibindi ushobora guhindura ni nk'uko n'aya mafoto mwashobora kuyahindura ubu rero ni uburyo bwiza bworoshe bwo gushobora guhindura site y'iwawe abantu muzakugira ikibazo mwanyandikira kuri WhatsApp iyi inganda yikureyo nk'iyi ntiyashaka yashaka kwidakinda muri ako kanya voilà nkaca ngira mettre à jour tiri témoignage ibi byose biri par défaut ushobora gushiramo andi témoignage baba baguhaye iyi article aha munsi hariho location iyi location ushobora kuyihindura tuvuge Kiriri avenue Juillet ndayirondera voilà ikirondera hari ngaha ndashobora guca nagura aha localisation ndashobora kuyigira nini voilà aha ni ku article toujours nguma ngira mettre à jour ibi mubona izi ni abapartenaire nanjye ndashobora kuyikurayo hanyuma ngira mettre à jour site yanje nkaba nejeje kuyikora aha basigaye kuyibohora ariko ku ruhande rwo kuyikora ubusa n'uwahejeje rero mushobora kumbaza ibibazo yandikire muri commentaire cyangwa ndaza gushiraho nimero muri description abaza ikibazo kwandikira ndabibutsa yuko n'abakeneye kugura amanode di domaine n'amahébergement ari for free nk'aya abafise ama sous domaine tuyatanga muri idiri market iratanga amanode di domaine ku giciro cyiza cyane iratanga
hébergement kandi ikongera ikanakora site y'ama entreprise, site y'ama organisation, site y'ama ONG. Ibi byose muri idiri market barabikora. Nabo bandikira kuri rya nimero ushobora kukwandikira. Ikindi kintu naco novuga ku bantu ku bijanye n'amateme n'ama extension, niho ngira nsigure gatoyi kuri ino video uko tuvuze amateme bivuga mu kirundi c'iwanje, n'amateme canke n'ibishusho canke n'ibicapo biza biryohora site yawe. Mani majambo ntushobora kuba ufise teme ubundi site ihagaze kuri teme. Site ihagaze kuri teme n'ama plugins uba wakoresheje. Site ihagaze kuri teme n'ama plugins uba wakoresheje. Hanyuma turashobora kuraba ati mbega ni nokondera teme ameze neza kuri wordpress.org. wordpress.org haba hariho amateme menshi cyane. Amateme menshi cyane. Hari n'amateme ushobora kurondera ugateshaje. Ariko ikintu novuga nuko izi teme ntuzopfe kuyiteshaje utabanje gusoma ivyayo, kandi buri teme yose uzuyiteore selo nico wowe wifuza. Nk'ubu reka ndabakorera dufite nk'ubu tuvuge nk'amateme ajyanye n'ibintu vya news, uraja ukandika ngaha kuri site hariga teme wordpress magazine. Ko utaba ushaka kuzigura wakandika for free templates magazine for free. Uziranya kuri izi site mubona ntiyaye ngo 25 plus best free magazine WordPress theme 2024. Izi ni site urashaka kuza ukaraba aya mateme baba bahaye. Umva hiyo ngo Newsmatic, Newssees, MH Magazine Lite. Izi teme ukaza uraziga bikamwe kose. Hari igihe usanga uronse nk'ini tataje ku mateme y'ama magazine ko ati teme ndashaka kuyikoresha ku mukiriya cyangwa ndashaka kuyikoresha ku mukiriya, uyikayiraba iya kabiri ukaraba iya gatatu. Hari igihe usanga urose teme ibihwanye n'ivyo uba wifuza. Hari igihe usanga urose teme ibihwanye n'ivyo uba wifuza. Handi ku mateme y'ama magazine, reka tuje nko ku mateme agence teme automation cenandika agence see best free design studio oya Ken's best creative agents. Reka ndike ngaha ndahawe nk'izi ni izijanye n'ama agence. Igihe nk'izi ubona zitameze neza uriko urazizana kandi zisa n'ingo zipfuza, ushobora kuca urondera izindi mpaka uronse iyo wewe wifuza. Bara nk'ingene imeze irafise amasu service munsi raba. Aha ndiko ndabereka uburyo bahitamwo amasite. Bara nk'ingene imeze yitwa Avril, raba ngene isa, yitwa Deep. Hanyuma reka ndabereke isite imwe mu masite afise amateme meza ushobora kurondera. Hari nk'isite yitwa Bizberg, niyo
nakoresheje Bisberg, muze muyikoreshe namwebwe. Bisberg kuri teme ya kuri site yayo yitwa Bisberg. Bisberg irafise amateme menshi ari free n'ayandi mateme menshi ari gratuit, ari paya. Nk'aya mateme mubona ari free, ari free, hakandi mateme ushobora kujako ugiye kuriha. Reka turabe nk'akarorero, turabe nka site dushobora kuraba iri teme je nakoresheje teme iri gratuit. Reka turabe nk'akarorero, reka turabe nk'iyi site yitwa Full Green. Nk'iyi bavuga ngo ni best free green WordPress theme Full Green. Full Green is children theme of Bisberg. The theme is clean model eco native WordPress. Okay, can I click here? Ahashaka ndashaka kuyiteshaja cyangwa nkaraba ngene isa cyangwa se mu documentation yayo cyangwa nkaraba iri professionnel yayo. Aha ndiko ndaraba ibi like nasoma nga Full Green is sweeter. Murabona ko iyi site ishobora gukora ku bantu bakora nk'abantu bafise amasite, nk'abantu bafise ama association aje gukingira ibidukikije, nk'abantu bafise amasite y'ama association ajeje gukingira ibidukikije. Iyi site urashobora kuyibakorera, hanyuma barakubwira free vis pro ngene bimeze, about image, about use page ibiri hasi, service ziri hasi murayibona, ariko kuri pro nuko bimeze. Ariko ntaco ko ntuba dukeneye ibiri hasi. Reka ngene nisa nabona ya page yanje ya site yanje ngene isa. Iyi site murayibona ngene imeze, iyi site murabona ngene imeze, murabona isa neza. Iyi ni Bisberg, ushobora kuyikoresha urabona ko ivyo ni na fundraising, ushobora gushira n'ama fundraising. None site ngene imeze. Iyi site nababwiye ko ikora mu bintu bijanye n'abakora mu bintu by'isuku, ibintu by'isuku. Iyi site irashobora kuyikoresha abantu bagira ibintu by'isuku. Iyi site bashobora cyane iyi theme ntabwo iyi theme bashobora kuyikoresha. Hari amateme menshi kuri Bisberg, hari amateme menshi ushobora kurondera, amateme menshi umuntu ashobora kurondera. Iri paya, izi ziri paya. Reka tura nk'inijanye n'amasosiyasiyo yo gufasha ibintu vy'imfuvyi. Turabe nazo, turabe nk'iyi ivyo gufasha vy'amasosiyasiyo ifasha. Mana ngene yuguruka, icyo twita amaslide. Iyi ni slide yayo murayibona. Aya ni amateme ndaberetse mushobora kuba mwakoresha kandi for free. Hama ikindi bamukwiye kumenya extension ari ma plugins. Ama extension nayo uzogenda uyiga buri imwe iyo ivyo ukeneye. Igihe ukeneye nk'ama extension yo kwerekana amasaha, wandika muri uraja ngaha muri WordPress cyangwa ukandika kuri Google extension WordPress
or n'ama extension menshi izo zose ni extension menshi kandi akwereke hari ama extension menshi cyane jejwe yo kwandika amasaha nk'iyi bayitwa seed board nk'iyi nayo nyine ni extension idufasha gushiraho amasaha nayo nyine ishobora gutegura amasaha ukayashira kuri ntuze iwawe kuri contact iyo bitwa all-in-one CEO nayo nyine irabigufasha business hour indicator nayo nyine irabigufasha ushobora kubatinganisha ama extension acije kugira booking wandika extension WordPress booking akarero nk'iyi muze muyikoreshe iyigira ama reservation yitwa WAMP booking calendar iyasha kukwereka abagize abari variable hari loke aho batarishura batarinyishu iyi nama plans nako ifasha kubinye n'ama reservation turabizindi WhatsApp booking calendar iyo smayibona yadufasha kugira reservation umwana umwe nabereka ni hariyo iyi ni nyinshi cyo gusaba gusa gufata akanya kawira ntuze ukeneye amasite cyangwa ama plugins ukeneye hanyuma igihe wumva ko ukeneye ama site web no amatem ari paya meze neza ari paya uja ayo bitwa ThemeForest ushaka iyo bitwa ThemeForest ThemeForest ifise amatem ari paya uja muri WordPress ugahitamwo amatem ushaka ugiye ku matem ajyanye n'ibyo amazu ejo kugurisha amazu amatem urabona ko aba ari paya ngera mwabe no ku matem agenda adandaza hanyuma kacananteremo turabe nk'iyi demo 1 iteme y'amazu aherekana abapropriete abanyene amazu agurishwa hanyuma yakwereka hano guhitamo amazu agurishwa canke ayadandazwa era munsi kubona ko ari yama ngene ishobora kwimeza irakwereka iyi ni appartement ifise hano ikirabo kucikwereka ko ifise ivyumba 3 chambres deux douches amadushe abiri parking imwe y'umuduga iyi ni ngene ipima aba ari izina ari adresse b'amafaranga ubona ko iyi ni tem ijyanye n'ibintu byo kugura no kugurisha amazu kandi bijyanye nandike ijyanye na e-commerce ijyanye no kudandaza nayo e-commerce WordPress e-commerce WordPress
e-commerce WordPress 10, ngire e-commerce 10, sekoza copier direct e-commerce. Voilà, ama e-commerce turabe nk'iyi yitwa turabe iyo bitwa multipurpose kano kabero irimo iyi yitwa electronic amateme nanye n'ibintu byo kugurisha byo mu nzu. Voilà, page izagurishwa rero ntimuzone zimeze uko ntaho ziba zikayangana burya izi ziba zigurishwa. Reka ndabe nk'iyi izi teme ziragurishwa nk'iyitwa 9tem.com 9 isi niko bayi 9.com. urabona nk'iyi yanditseho hejuru yasohindura ibihu, urabona ngene imeze nk'iyi yarayisha kuna mouth solde baranze. Aba nk'iyi iyi mbona ko nk'izi ari amakategori nk'iyi site icanye n'ibintu kwatsa. Reka ndababwire burya akamaro ka site. Ushobora gukora site hama ukayikoresha nk'ibintu byo kudandaza, ugasanga uronse abakiriya benshi baca kuri site yawe, nawe ugasanga uronse abakiriya benshi bagufasha bashaka kuba bamenyekanisha iwawe biciye kuri site. Igihe wamaze kubaka site imeze neza, ukubaka amarezo sosiyo ameze neza, ibi birashobora kuguhemba kandi ibi birashobora kubishamwo umutahe utarenga n'ibihumbi 800 canke 500 canke 800 canke 500, reka ndabivuge uko, ariko ugasanga uravyungutsemwo ayarengaye ku mwaka. Rero ubuzi burahari bwo gukora, ni vyinshi byo gukora muri iki gihugu cacu. Tubabwira yuko ikaze space ni ikibanza ciza co kuzoza kirabaha amahugurwa canke ivyiyumviro bisha byo gushobora gukora mwene gukora canke nyene kwingungana. Yuko ashobora gushira umutahe mu masite ukavuga ati jenya nkore site web, ndayipromoting, ndayikorera amarezo sosiyo ameze neza, ndayipushing ndondere ngene ndayiduza, ndondera ibyo ndayikoresha biva n'iciyumviro wo gukoramo site. Kuko iciyumviro wo gukoramo site nico kiza kukwereka site uzakora ingene imeze. Rero abantu bagiye barubaka ibikorwa vyabo bikomeye kubera amasite bubatse, bakaca bayaha amarezo sosiyo ameze neza, ugasanga aya masite yabo asigaye abatunze. Genda mushingire akarero nk'abagize nkayaga nka Jimbere nka Akeza, ugiye kuri site yabo kugira ngo ukorere publicité ku marezo sosiyo yabo, n'amafaranga bagusha amafaranga atari munsi y'ibihumbi 50 kuduga. Hane n'izindi entreprise zifite imbuga zamaze kuba blend ku buryo ushaka kugira visibility kuri site yabo baguca amafaranga menshi. Ibi nawe ushobora kubikora, ibi nawe ushobora kugira ukubaka imeze neza, ukubaka site imeze neza, hanyuma nyuma yo kubaka site imeze neza nawe ugatangura kurondera abantu bacisha ibihangano canke ivyo badandaza canke ama publicité kuri site yabo. Kubera iki nawe utobikora? Kubera iki nawe utobigira? Bishobora kuguha akazi kandi kubikora ntibisaba ngo aho uri ngo mpaka muri ville akahe, naho uri muhira site wayubatse neza ukayimbuga zimeze neza, urashobora kudandaza, urashobora gukora publicité z'abantu, urashobora gukorera umuntu publicité ikagenda neza kandi ikaresisa gusumba abafise amazu bamaze kubaka ama brand. Rero ni wowe buhingu wihe ishaka, wihe
novuga imbaraga yo kwiyemera yuko ushoboye iyo ushobora gukora ibi, ushobora kubikora ibi, ushobora kubikora kandi bikagenda neza, ibi ushobora kubikora kandi bigenda neza. Batumiye kuya subscribe, ndabashimiye kuya subscribe, comment, mugira share, mugira commentaire kuri no site.